kuva nkiri muto namye nkunda ikinga, naratangara kubona nkiri umwana umuntu agiye ku ikinga ikagenda. Je rero nagiga mwibanga nkiri mu wa mbere mu wa kabiri. Kubera aho twabana utazi gutwara ikinga umenga umeze nk'abandi bana, ico rero nico catumye bwa mbere na mbere mvuga nti nanje ntegeza kurimenya. Umudagi Karl Vondre niwe muntu wa mbere yagize iciyumviro co gukora ikinga. Iryo kinga ryari rikozwe mu mbaho, urigendesha akarisunika yishimikiza amaguru hasi. Hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 817. Kuva ico gihe ikinga ryagiye rirahinyanyurwa n'abahinga batandukanye, baratora uburyo bwo gukoresha umunyororo n'amapedali. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 890 niho haboneka ikinga rigomba kumera nk'aya tubona muri iki gihe. Muri kahise ikinga ryakoreshejwe mu mirimo itandukanye. Bwabaye uburyo bwa mbere bwo kwiyunguruza ku barimyi bashora umwimbu wabo mu bisagara. Abanyagisagara nabo bakoresha amakinga mu kwinezereza, baja gufata akayaga mu turere dukikuje ibisagara. Ikinga ryarakoreshejwe cane n'amaposita mu gushikiriza makete n'ubundi butumwa abanywanyi bayo. No mu bihe vy'intambara, ikinga ryaragize uruhara rukomeye mu gutwara imiti ivura abakomeretse no gusuma urusaku mu bansi. Inyuma y'intambara y'isi ya kabiri niho hatangura gukorwa imodoka zidandazwa ku bazifuza bose. Abantu baca bahurumbira kugendera mu miduga, ikinga riba iry'abantu bato bato badashobora kugura imiduga. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 haravutse imigwi y'abagenzi b'ibidukikije bashira imbere ikinga mu kugwanya imyuka yonona ibidukikije, na cane cane igisenge gikingira isi. Mu Burundi ikinga ryoba ryarazanywa n'abakoroni, na cane cane abapatiri bera, bakaba barikoresha mu ngendo zabo gukwiragiza mu gihugu ijambo ry'Imana. Ikinga rifise ikibanza gihambaye mu buzima bw'abarundi benshi, rikaba rikoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Ni uburyo bwo kwiyunguruza buzimbutse, haba ku bakozi ba leta, abikorera utwabo, abadandaza, abanyeshuri n'abandi. Ikinga riratubeshejeho, turatunze imiryango, turigisha abana, riradufungurira, riradupangiye. Ibintu nyene nk'ivyo twari dufitiye akamaro, twabona yuko ari akazi nk'akandi mu bundi buzi. Natanguye 2007 ndanyonga ikinga,
nyonze ikinga ndanyonga 2009 nca ndubaka je mva ruguru ndayubaka iguma ngaho ibisakazo ntarabironka nca ndamanuka manutse nca ndahurira amahera y'ibisakazo byo hejuru 2013 naho nayimarira je nkiri nyonga hoho mbwa taxivero ntibari bwagwire cyane nakorera iyo za muzinda musenyi apakira imise n'ibindi uduhera naraza ndagera duke nkagerageza kuzanda panga uburyo ko nta konte twari bwatunga abataxivero n'abantu badakunze kwiyumvira konte mugabo iyo bakina nk'ikirimba canke bakaza barashira muri phone mbona arivyo vyoroshe arashobora nko kugura agahene akagura inka kujya gatera imbere n'inka yayigira kera nizari bwanazimbe je nibuka ko inka ya mbere nayitunza ari uko nayikuye mu Ikinga benshi hari abatunza amamoto yabo bakuye mu Ikinga ndabazi ni benshi cyane maze rero imyaka 4 nacenza gukurira kwa sokuru nawe akaba yarafise ikinga matabaro atari nkiri ndiko iyo kinga rero murabazi abatama ntibashaka ko twebwe abana bato kumbure kwa rukudukingira ntitugire isanganye muga ntibashaka ko turimenya je rero nagiga mwibanga nkiri mu wa mbere mu wa kabiri cyane kubera ku misi y'imirimo yari mu maso nawe niryo atondako ku kazi igitega hanyuma nagiga kwa Mungu we yazinduka mu misa ya mbere nanje nkaca ndarisohora yagiye mu misa ya mbere nkashira mu rugo kubera yarafise mu rugo hagutse nkagigiraho nkatangura kugendera ku ipedali akaguru nacishije musi kadere bikanaga aho mu rugo nyene nkakomereka mugabo nkaca numa sinavuga ko nakomeretse kubera waca mbaza icankomerekeje duhejeje rero icadutwenza kandi kubera twababesha mpejeje kugiga naca mfata aho saboneka amapine hasi tugaca duhakubura dufatikanije n'undi mushikaje batubana bavuye mu misa rero bagaca dushimira ko twakubuye natwe tukatwenga tukanuma kuko niko n'ikinga. Abakora umwuga wo kunguruza abantu n'amakinga urababeshaho n'imiryango yabo batanga n'amakori yinjira mu kigega ca leta. Novuga yuko icambere mu iterambere ry'igihugu nuko ribafasha benshi kwibeshaho igisata ca taxivero. Hanyuma ikindi rifasha nuko rirunguruza abantu baja ku buzi ari ubwa leta abadandaza abikorera utuntu twishi yumva ko mu iterambere ry'igihugu nico kirimo ko rirafasha cyane. Hama kandi ikindi mu iterambere ry'igihugu nuko hariho ikori bariha ryo ku mwaka 2005 kinjira muri leta hakabaho ni n'amahera bariha ku kwezi abataxivero mu gisagara ca Bujumbura 200 ku kwezi ayo nayo arafasha mu bijanye no mu iterambere ry'igisagara mu vy'amabarabara n'ibindi. Murabona ibihumbi n'ibihumbagiza bikora kano kazi ni beshi yaba atakintu twovuga ngo ko bakatumariye nituba tugakora kandi tugahurumbira turi nk'ibi bihumbi vyose burya yaba atakamaro katumariye ntibaba bakaza kuhama ngo bagakora twebwe gusa yaba batureka tukidegemvya tugakora twidegemvya atazo ngorane nyene ziza zirabamo twebwe kare kadutunze nta ngorane burya umaze gukora akaanye waronka udufaranga nimba ari utwo duhumbi 50 ari mu mezi 3 wogenda na ruguru kagura gatungwa hanyuma ko gatungwa kakazokura kakazovyara kakazorondera n'utundi. Rero twebwe gusa yaba bataza baratuburaguza canke baza baratugurisha ibintu tutumva iyo bijana iyo biva ivyo vyari bisanzwe aka kazi twe kare kadutunze ni naco gituma mubona aba bantu bagakora ari beshi. Rero umwuga akamaro mariye ni karekare kuko ndaraba nk'umuntu nka jewe maze kubashoboye kuba nyonga ikinga kuva 2006 yari nyonze kiriya gihe byaratuma gusumba uyu munsi nta muntu ariko aratwirukako nta muntu yakubwira ngo warengeje isaha twarakora wowe nyene mpaka wowe nyene aho wumva nyene
imbaraga zawe zigera. Ni ukuvuga ubufu bw'umwana bwaraboneka, ariko ubu umwaka turimo cayemo y'ibiri turange caye ingahe ntitwidegembya, duhura n'ingorane zitandukanye mw'ibarabara ntitwubahirijwe nk'abandi bashoferi. Ngira bishoboke ko amategeko ashobora kuba dukingira, hamwe naho yoba hari bishoboke ko bajije kudukingira ntaco badufashije cyane. Wewe bakugonze ntawuvugira, barakubwira ati nta sirasi, kandi nibyo kirumvikana. Ibyo biri mu bintu bidusubiza inyuma mu mwuga wacu. Oje natanguye kurenga 2014. 2014 rero jewe narakoze ko ibintu byari bicoroshe bikigendeka. Urakora ate baraza ibintu by'amajire, aza ibintu by'amaparake, ibyo tuvyihanganira nkuko tubona hariho akarusho kwitwebwe. Ago vyo gihe rero imaze kurengana kuja muri 2015, 16, 17, 18 ibintu cyabera yangara. Maze kuyangara batangura cyabarugara ibiraro. Hakurya ntitwajayo, Ruvumera, Kwijabe, Nyakabiga ntitwajayo. Maze gera nkuko abadutwara baza baduhamagaza batubwira ati mwebwe muze tuze kwaserukira tubavugire. Naho cyategereza uko kuntu batuvugira turabura. Amatagisi rero barazimbutse nabo, uravye aho wogiye ni Honda ni pikipiki ukariha igihumbi, kwikinga ho ushobora kuriha hagati y'amajana 3 canke amajana 4. Burya nawe arikoresha kandi arungutse. Akandi kamaro k'amakinga uravye mw'ibarabara hariho abadandaza amakara, bajya bava Bugarama bayamanukana i Bujumbura aza ku makinga bajya barunguka. Kurangura umwuga wa taxi velo ni igikorwa kitoroshe gisaba inguvu n'ubukerebutsi. Mu bisagara vyagutse nka Bujumbura, Gitega n'ahandi, abagendesha amakinga ntiboroherwa kubera baca mu miduga myinshi n'amapikipiki. Bisaba ko bamenya amategeko y'ibarabara na burya ataruhusha rwo kunyonga ikinga rutangwa. Hariho kutamenya amategeko, ari navyo bituma murabona ko ibarabara pepe murundi batakiricamo. Izo zose n'ingorane tugenda bahura nazo. Kinga rirafatwa, nibaze ko ari kutamenya amategeko. Harimwo no kutiga bamenya aho ibituro batereza kugarukira. Iyo byose niko turaguma tuvugana n'ababijejwe kugira umutagisivira amenye igituro akwira gushikana ko umukiriya ahagera atashobora kurenga, ku buryo iyo ngorane yuko ashobora kutaba azahagera itazosubira. Hama turiko turagerageza nuko turiko turasaba ko bobigisha amategeko y'ibara kugira bamenye circulation routière, bamenye neza amategeko abagenga, gutyo abo bizoshoboka bironkere urupapuro biranga ko bazoba baravyize. Ico nico kintu cyuko turashira imbere nyamukuru, kuko ivyo biri mu bituma bahura n'ingorane mu kutamenya amategeko. Ico twarakivuganye n'ubushikiranganje, turafitana imigenderanire myiza nta ngorane. Turiko nabone mu bo ducako kugira badufashe kudusabira ko abataxivero bo kwiga amategeko y'ibarabara birimo mu byo dusaba. Kandi nta ngorane bagiye kuduha, baraduha umuco mwiza ko byose bizogenda neza vuba. Turatangura kubigisha amategeko, ucyo uzoba yarayize abironkere ikiranga ko azoba yarize amategeko y'ibarabara. Nibaza ko ingorane zo ama-accident ku bataxivero zitazosubira. Uzosanga naho hantu bababuza tuciye tworoherezwa kuza turaje ko bazabona ko twavyize. Nuko bamwe bagenda baraja mu mamoto, abandi bakagenda baja mu buzi butandukanye, uko aka kazi n'akazi umuntu adakora imyaka myinshi. Ni naco gituma tubandanya kwigisha ibijanye n'iterambere kugira umutagisivero ave kwikinga akora kandi kazi uko n'akazi karuhisha umuntu adakora imyaka myinshi. Rero ivyo bitigiri tufatiye nko mu gisagara ca Bujumbura, abatagisivero turashobora gufatira yuko baba bashika 8,900 kugeza ku 10. Nibaza ko batarenga bo, kuko bamwe bagenda baraja mu mirimo itandukanye kubera akazi karuhisha. Mu kiyaya ca Rusizi
ikinga ni kirumara mu bikorwa vyose biharangurirwa. Ikinga niryo ryunguruza abagiye gukora mu mirima y'umuceri, niryo risenya rikavoma. Ikinga niryo rishora umwimbu ku masoko canke ku matonorero y'umuceri. Ku borozi b'inka, ikinga niryo rizana ubwatsi zirisha, rigatwara amata ava ku marara ari kure y'igisagara gushika i Bujumbura. Umwana agwaye, umuvyeyi arise canke nyina aramusimbana kwa muganga yikoze ku ikinga kuko bose barazi kurinyonga. Si intara zose zo mu Burundi abantu bazi akamaro k'ikinga, ariko umuntu arifise nko ku bakenyezi bakora udukorwa twa misi yose, ikintu gikomeye cyane. Nibaza ko hariho n'intara badashobora kubaho badafise ikinga babona ko ari ikintu gikomeye cyane mu buzima, kuko ikintu cya mbere burya dufite ni umwanya uragoye muri ino minsi. Ushobora kunguka umwanya ikintu gikomeye cyane, utaye ntuzogaruka. Ariko nk'umukenyezi aba afise ibikorwa bitandukanye, akaba afise iryo kinga rikamufasha kuvoma, rikamufasha gusenya, rikamufasha kugenda gusuma, urumva ko yunguka umwanya. Niba yatereza kuja kurima, aravuga ati nje ndaja kurima, hama ndonka akanya ko kuja kuvoma cyangwa agasiga avoma, akavoma n'amazi akwiriye ashobora gukora umunsi cyangwa iminsi ibiri. Ariko atajya iryo kinga afise, akamara ibirometero 5 aja kurondera ibido imwe canke zibiri, biravuna, hama n'umwanya wo gusubirayo ni mwinshi cyane. Donc nibaza ko akamaro kanini k'ikinga umukenyezi akabona kuri kubikorwa akora vya misi yose. Hariho abandi bifasha gukora kudandaza imirimo ya misi yose yo kudandaza, twara ibitoki, twara imifuko y'ubufu ahantu hatandukanye, riramufasha kutavunika, rihamufasha n'uwo mwanya no kubishobora, kuko umva ngahanye ntwara ibyo ngiye kudandaza ku birometero 200 nza gusubira gutaha, umwanya bintwara ngiye n'amaguru no kugaruka sico kimwe no kumba afise ikintu kinyunguruza. Nazo ko ikinga rifise akamaro kanini cyane. Hari n'abadandaza amata bagenda barayatwara ahantu hatandukanye, ibyo ntivyoroshe udafise ikintu cyo kwiyunguruza aryo ikinga. Ego iri kinga mubona siryo nahereye ko bwa mbere baragivye, mugabo iri mubona naryo nariguze mu mwaka w'ibihumbi 2014, nariguze ibihumbi 145. Mugabo gushika ubu ndabona ko nungutse mutegute kundwi dutonda imisi yose kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, mbere rimwe no kwa gatandatu no kwa Mungu hakajamwe. Mugabo dufashije imisi yagenewe akazi, urumva dukwije ubuye dufatire kuri ibi bihe tugezemwo, n'amajana 4 yo kuza n'amajana 4 yo gutaha, n'amajana 8 ku munsi, kugeza ya misi 5 n'ibihumbi 4 kundwi. Ibyo bihumbi 4 kundwi rero ku kwezi muca mumbaye uko angana. Rero nkitangura kugendesha agakinga nkikaronka, naciye mvuga ati ngomba ndabe ko kweri nzokunguka. Canafata mu majana 8 ku munsi, mu gitondo ni ku mugoroba amajana 4, ndarondera akantu k'agasanduku ntizo ndashiramwo kugira nzorabe nyene inyungu, kandi iyo nyungu narayibona. Usanga ku kwezi k'agasanduku ndagasambuye karimwo amahera kari make akancafasha. Sico gusa sinunguka gusa ku butunzi, ni ku kazi sincererwa, ko murabona muri ubu Bujumbura imiduga ni myinshi cyane, kuva mu Kinama gushika aho nkorera. Ubuye n'aka gakinga ndahagira iminota 23 n'abagiyemo nabo twuririye rimwe bisi ndabatanga, umva naho ndunguka ku mwanya sincererwa. Ahanini n'ibintu nk'ivyo. No ku yindi misi aho nofashe ipikipiki mu kwiyunguruza, nashobora kuvuga nti ndi mu Kinama ngomba gusimbira mu Kanyosha, kandi ngira umwanya muto n'amafaranga nkayabika. Ikindi naco nkaba ngize na siporo, nkaba ninonoye. Yego.
ikinga mu bijanye no gutwara ibintu ni ntagereranywa. Rirashobora gutwara ibintu vyinshi umuntu atokwibaza ko ryotwara. Ubunyonga yaba ariko ariyunguruza bisanzwe canke ari ku gikorwa kanaka aba ariko arinonora imitsi. Arakoresha inguvu kuko amaguru aguma akora kugira rironke umuvuduko ukwiye. N'ibindi bihimba vy'umubiri birakora kugira umuntu agume ahagaze neza kuri ryo. Ikinga rikora ubuzi bwose. Ikinga rirashoboye kukunguruza, cyangwa rikunguruza abantu, cyangwa igapakira n'imizigo gutyo. Ubuzima bukaguma butembera. Akamunotera abataxivero nuko mu kintu cyo kwicambere n'uco kwiteza imbere mu bijanye no guhurumbira kesha amakoperative. Bagahurumbira n'amashira hamwe kugira tubashe kubigisha ingene umuntu ashobora kwiteza imbere kuko natwebwe tuguma babitwigisha tukaza turabandira abahinga bo kuvyiga kugira umutaxivero yiteza imbere ku buryo adashobora kurambira kwa aka kazi kuko turazi ko ari umwuga uruhisha. Vuba akiteza imbere akakora ibindi kugira n'amagara yiwe urumva akingirwe ayakingire. Mumvo zaya zizi ngorane bahura nazo bobangira ahantu batemerewe gushika nk'ari pepe mu Burundi batubuje gucamwo abataxivero kugira izi ngorane ntibagume bahura nayo bakabanza kuhareka mu kurindira yuko tubanza kuvugana n'ababijejwe kugira ababijejwe barabe neza ko atangorane n'impanuka abataxivero boza baragira. Mu nkino mpuzamakungu ugusiganwa ku makinga bizwi ku izina rya cyclisme ruremewe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryo kwinonora imitsi Comité International Olympique. Naha mu Burundi hariho ishirahamwe ry'abasiganwa ku makinga ku rwego rw'igihugu. Cyclisme en general yatangwaye n'abazungu bazanye amakinga mugabo ntigwara urukino komtere bo bari basanzwe babizi barigura nk'urukino ariko mu Burundi bashitse amakinga bayakoresheje nka outil de travail mugabo gutangura kubifata nk'urukino n'igihe hatangiye kuba ama club ya mbere ya cyclisme yatumye habaho federation ya cyclisme iyo nayo ikaba yabaye mu 1990 niho habaye niho ntuze Federation Burundaise de Cyclisme yabaye créée hanyuma ica yinjira mu rwego rwa Comité National Olympique mu 1991. Ico gihe rero cyclisme yatanguye kwikoresha nk'uguhiganwa mugabo atari ku rwego rurerure kuko kuva ico gihe bagumye bahiganwa gusa ku rwego mu Burundi bagumye bahiganwa kuri kategori imwe gusa bita route. Intambwe iracari ndende kuko nkuno kubwira yuko Union Cycliste Internationale kuvuga urwego rujejwe ibintu vya cyclisme kw'isi hari amakategori 8 yo gusiganwa ku makinga haheruka no kwinjiramwo yindi kategori yitwa e-cycling igira 9 ariko muri zo zose twe tugira imwe gusa iyo ya route. Two turagerageza uyu mwaka gushiramwo yitwa mountain bike y'amakinga ajya ashobora gusiganirwa no mu mabarabara y'ivu mu gare ya sport. Hama turagerageza no kugira BMX kubera abana benshi barabura aho banyagera amakinga mugabo bakaba baratwemerera aho dushaka kubaka ikibuga bakinirako. Nibaza yuko mperuka gutorwa pour manda yindi y'imyaka 4 nibaza yuko izohera omo tugeze kuri ntunze kuri kategori 3 muga handi naho amahiganwa au niveau régional turayitaba tukazana imidari ku rwego rwa Afrika turacari inyuma turavye za Amerika tukaraba ni Buraya mugabo turiko turaza kubera hari ibintu byo kwisi bamwe bamenye by'abandi bariko barakora en tout cas twavansa gose kurutuko twari imbere. Le cyclisme au niveau mondial ubu bariko baragerageza kugira ibe tukinjiza ama épreuve muri Jeux Olympiques kare nta ma épreuve yarimwe ya cyclisme muri Jeux Olympiques
ubu niho bariko baragerageza ari nacyo cyatumye twirogrupa mu migwi nk'ubu twaragize Union Cycliste Francophone nabamenyesha ko Burundi buri mu membre fondateur imaze imyaka nk'ine turahura kugira tugire plaidoirie hari gihe twiproposa kugenda ikaba le cyclisme ikaba épreuve à part entière ya Jeux Olympiques kugira tubereke yuko nayo nyene ikenewe kujayo no vuga ati ntitubura baja muri Jeux Olympiques kubera badashoboye kuja muri Jeux Olympiques nuko kugira nk'amahera amanota yo kuja muri Jeux Olympiques bisaba amahiganwa ariko te au niveau essai ayo mahiganwa ariko te au niveau essai rayo ni nk'amatour cyangwa amacompetition au niveau international usanga ari kuwe na essai kuba niho kura ayo manota ivyo navyo kenshi urabona bisaba amatike bisaba uburyo bwinshi ugaca usanga rero comme fédération ta buryo bwinshi ifise twitaba amahiganwa turi obligé yandi nyene tutateza guheba no kuvuga ama championnat régional canke au niveau de l'Afrique muga habaye tour nahi bari amanota ntugendayo kubera a des fonds de moyens kandi ariho kuronkera amanota tuma ushika muri Jeux Olympiques abagenzi bagira bya cyclisme nyene na barantumiye mu mahiganwa natangiye kuba y'igihugu ndabona ko harimo abantu babageme nabo babikora nkabona bafise uburyo kandi ubona ko bafise ingabire nk'umukenyezi uvuga ati kubera ko umuntu atoshobora kugira icyo afashije naho n'abandi umwe mugabo cyangwa harondera abandi bofasha baza ko abo bigeme dushobora kubafasha naho tudabafasha mu buryo ariko mu kubatera intege mu kubankuraja mu kubereka mu kubagiza ko bwatigira iki ushobora kugira iki kugira ushike ngaho bati ico kintu kiri mu bintu bikomeye catumye nja muri Federation ya Cyclisme kuko mvuga nti umwe wese kuri nosi hari ikintu Imana yamuteguriye cyo gukora ushobora gufasha abandi baranyizeye barangira vice présidente wa Federation naciye amezi makenya nari maze imyaka 3 naragiye muri Federation baranyizeye barangira vice présidente neza ko nzogira ico nabafashije gikomeye turetse no mu Burundi no hanze kuva kera umukenyezi yamwe afise ikibanza kitari imbere kuko bagiye kugendera ko abakenyezi bashobora kuja kwikinga batevye imbere abahungu nibo bagenda kwikinga mugabo ubu dutanguye kuraba même au niveau yo mu Burundi bisigaye umukenyezi asigaye afise ikibanza kinini kuko deja n'ibintu ikinga n'ibintu bakoresha hariho ibice by'igihugu bikoresha ikinga abakenyezi aribo bakoresha amakinga cyane nukuvuga yuko bamaze kubona n'abavyeyi iciza ubunye nuko n'abavyeyi bamaze kubona umwana afise ingabire yuko ushobora kuronga ikinga akagera aho rimushikana baramufasha uko bashoboye kuko kamwe kuba umu professionnel muri cyclisme bisaba uburyo birasaba equipment birasaba ikinga ryo kwimenyeza ariko ntabyo buri no saha biragoye nka federation twe turagerageza kubafasha uko dushoboye naho natwebwe tugikeneye abadufasha ariko umukenyezi ubunye arafise uruhara runini kuko sishatse gusubiza inyuma abagabo ariko biraryoshe iyo ubonye n'abakobwa bariko baratwara ikinga kandi bariko barahigana ukabona ko bafise ubushobozi gusumbya abahungu benshi ubashize iruhande y'abahungu hari ababarusha benshi cyane nuko atana rimwe babavanga bavuye ngo iyi ni champion irimo abahungu n'abakobwa ariko ubuharuye umwanya bagira urashobora kubona yuko abakobwa basumba abahungu hari abakobwa basumbya abahungu ama equipe nationale nayo mu kuyatora tworganiza ama championnat national tugatora abarusha abandi iyo hageze rero guserukira igihugu twatoye komite twatoye equipe serukira igihugu zitero guserukira Burundi turavye ingene bigenje muri championnat national ico gihe rero hageze kwera mutavyibagiye murazi yuko federation ni ifise manda turi nk'abakozi ba ministère dufise manda ya ministère turabwira tukeneye kugenda aha ministère ikariha amatike bagatanga ama frais de mission abantu bakagenda bagaserukira igihugu hanyuma akagaruka mbwa hari n'igihe seno idufasha iyo idufasha cyane iyo twaronse
rwego nk'urwa Confédération Africaine de Cyclisme twaronse camp d'entraînement international ko naho umva ino tugira route hari imidari ya piste tumaze kuronka hari imidari ya BMX tumaze kuronka kubera barashobora gufinansa umuntu agenda kwientrenera aho ivyo bintu biri bahejeje izo entraînement nk'iza indwi zibiri ukwezi bagacagira competition au niveau y'abaje bose hari gihe usanga tuzanye umudari kandi ugasanga iyo épreuve ngaha ntayihari mugabo au niveau international turayikina habaye ihiganwa ry'amakinga umuntu yarazana ikinga iryo ryose kugira baronka abantu bahigana ariko twaravuganye nabo dukorana turavuga tuti bazofuma babake mugabo bahiganwa bakuje ivyangombwa niho nuwundi yogira inguvu yo kugira arondera ivyangombwa bikwiye kugira tugira amahiganwa ameze neza ubu ubwa mbere twatanguye kuva tugifata iyo ngingo twahiganishwa nk'abantu nka 25 30 ariko ubu championnat national turonka abakuru 60 70 bakwije vyose ibirato tenue casque niki ama club akabazana bagahiganwa bimeze neza nk'ikinga giza urashaka gusanga riri mu 600 vy'amayero ayo nayo ni miliyoni zirenga 12 z'amarundi urumva umurundi kugira gure kandi uhiganwa sumutama yaronse no mwana akiri muto umwana akiri muto naho yoba akomeye gutuye muhaye nkayo oye yofuma kuri akaduga akagora iyo kinga kubera ibifise valeur ingana n'imodoka tuvuga tuti kugira bigende neza twova muri cyane twibaza kuri iyo higanwa rya route tufume tuja muri mountain bike ko yoyo ayo makinga agwa mahera aciriye atazimvye cyane canka yo mahiganwa ya BMX ikibuga nico kizimvye muga makinga nayo ntazimvye donc tuko twiyumvira kugira uko kugira tureko two ihiganwa ry'amakinga mu Burundi ryotera imbere turavye na au niveau de l'Afrique turi mu bambere uhereye mu bafise no mu burongozi kuko nabamenyesha yuko muri comité directeur ya Fédération Cyclisme abakobwa barimo à 60%. Donc turi batanu abagabo turi babiri batatu bose n'abakenyezi kandi twararavye dusanga imidari myinshi turonka kubera au niveau international twararavye dusanga abagabo bageze kure gose au niveau de ma competition ninaco gituma kenshi imidari tuzana na ma equipe y'abakobwa twaforme ko abakobwa mu bihugu vyose ntibaratera imbere gose ariko twararavye dusanga tubashize kinguvu niho igihugu kimenyekana kuruta abagabo kwera abagabo usanga barabasize ko nko mu Burundi nta kubesha ntabo uvuga ngo na professionnel n'abantu ni nk'aba amateur kuko se abantu batunzwe n'ico gusa baba bafise ibikorwa bagenda gukora hamacho dusanga rero ku bakenyezi n'ahandi mu bindi bihugu atari ibihugu bimwe nka za Maroc za Egypte usanga zifisa professionnel abasigaye bose nabo nyene babigira buke cha dusanga rero turi mu makondisiyo amwe arico kinatuma dushobora kuronka n'imidari myinshi tuzana ku rwego rw'igihugu umusikriste aragira amagara meza umuntu agendera ku ikinga hajya aba ariko aragira siporo nziza cyane atanga ingo yonona ushaka no kugira ukuze kuko hari abantu baguma bagendesha ikinga gashikana imyaka 50 60 70 imyaka igendesha ikinga ugasanga ameze neza nka uruhara nago muri cohésion sociale nk'ubu uye turafise un projet yabaye financé n'umugambi Jessica wa ambassade y'Abafaransa turagenda mu makomine tugaforma ama équipe yaba entraîneur ya mécanicien nabo bita commissaire muri cyclisme na arbitre tukabereka ingene bashobora guhiganwa ku makinga ajya makinga bose bagendesha ko yashira ku rwego rumwe bagahiganwa ari abantu bagira duformizo équipe rozo ma commune bica bituma nabo basigara bashobora kuorganiza ama competition nabo nyene au niveau ya ma commune ubu uye duhora dutangara dusanze aho twajanye iyo migambi dusanga nko ku minsi mikuru ya ma commune ugasanga aho kuorganiza nka football borganiza igano ry'amakinga imbere yo kurubanza ruba donc abantu bakaza bakaraba ko ikinga urazi yuko rigusanga huri nturisanga muri stade rigusanga huri urabiraba ukaryoherwa abantu bagahura utari gatangwa hakabona combativité bakabigira ikinga rikava gupakira igitoki cyangwa rikava kuvoma amazi hama rikaburukino abantu bashobora kuhurirako bakaryoherwa abantu bakoranye naho urazi yuko n'ama message yose y'iterambere ntihavugirwa abantu bashoye kubegeranya orikinga ni kimwe mu bintu bishobora gutuma uronka abantu benshi
mu kibanza kimwe ari ijambo ugomba kubaha canke ari ikindi kintu ugomba kubigisha ukabigisha. Nico gituma avuga ati ni uti vraiment ya cohésion sociale par excellence. Kamujene batera nuko ubonye turageza aho tubona ko umuntu wese icyo ashoboye ari ingabirano impano Imana yamuhaye ashobora kuyikoresha, nuko batotinya bakubahuka. Biragoye kubera babona ko hari ibintu by'uburyo bitwara, ariko umaze kubibona nko kubandanya hama barakeneye umuntu abafasha apana mu buryo bw'amafaranga canke no kubasigurira, kuko ni ikintu gihambaye kubasigurira, kubereka hari abavuga ati none okay notwara ikinga naho no wa mbere bizoshikanahe, umuvyeyi akavuga ati oya wowe ni wige nta bindi uzokure ukora akazi. Ariko hari abantu turavye hanze abantu batunzwe n'ivyo bintu mu mikino itandukanye. None turafise example ya Francine ageze kure kubera impano yaronse. Turikituma ubuntu babwiye umuntu wese uburyo ni impano Imana yamuhaye, abona ko abishoboye nakora ico kintu, kuko kirasaba kuba ugishaka. Si ikintu uvyuka uvuga ngo uno munsi ndashaka gutwara ikintu ya birashoboka navyo byo gusaba inguvu nyinshi, ubwo ubona ko ari itano office ari impano Imana yaguhaye urashobora kuyidevelopa. Nciye mboneraho n'akaryo ko kubabwira ko hariho projet abafaransa ambassade y'Ubufaransa yadufashijemo yo kudetecta yo kuraba impano abana bafise mu ntara zitandukanye. Tumaze kubikora mu ntara zibiri kandi twarabonye ko harimo abakobwa bafise talo ikomeye cyane. Jewe nubahimiriza ko ubishoboye wese wumva bishaka atotinya atwegere, dushoboye kumufasha icyo dushoboye, kandi nibaza icyo dushoboye cyose tuzokimufasha. Nibaza ko n'igihugu namwebwe mudufashe twese turashobora kubikora, kandi tubishizemo gushaka twabishobora. Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije mu bihugu bitari bike bimaze gutera imbere, ikinga rifise ikibanza gikomeye kuko riri mu buryo bwo kwiyunguruza budakoresha ibitoro bizana imyuka yonona ibidukikije. Tugiye muri ibi byo gukingira ibidukikije, turabona rimwe imodoka ziriko zigenda zirafumbura umwotsi uduga mu kirere, amapikipiki niko kuko. Mugabo iri kinga nta gitoro murazi n'utuguvu twiwacu nta gitoro zinwa. Yego kandi niyo turiko turagenda mwibarabara turafise aho twagenewe tugendera, twonona turenga amategeko y'ibarabara, tugendera aho byagenewe, kandi turiko ducana impande y'ibitaro. Umuntu ariko yunguruza ku ikinga ntiritera urwamo cyane ngo kumbure rigore abari mu buzi canke abagwaye canke abari mu rundi dukorwa. Iyo bishobotse twese twokoresha ikinga mu kwideplace mu kwiyunguruza, kuko icyambere novuga nuko hari ihindagurika ry'ibihe, ifoko abantu babimenya bagatahura ko ibihe biriko birahinduka cyane, ko bizotugira hari ingaruka mbi nyinshi. Nta myuka mibi yobandanya ija mu kirere kugira kuko no kumagara byose twese urabona ko hari indwara nyinshi cyane. Ibyo bintu iyo myuka mibi ishoboye kugabanuka byo dufasha ko ikirere kiba kitononekara, kuko no mumaze no sinzi ko mumaze kubibona, ariko ubu turamaze kubona ko mu bihugu biteye imbere no gushika ku bakuru abaministri abaki bose bagenda n'amakinga, nuko bamaze kubitahura barabona ko pollution ni ikintu gikomeye cyane conona ibintu byinshi. Imyuka urabona ko ubwo hariho na maske twambara, mugabo si kuvuga ngo niyo zodukingira. Hari ibihugu bari oblige mu Bushinwa, hari ahantu bari oblige kwambara maske kubera imyuka mibi. Ibintu bisaba gukora ikinga, ibintu bisaba gukora imodoka kibimwe. Gukora imodoka bisaba uburyo bwinshi, bisaba amahososi menshi, ibintu byinshi cyane. Sicyo kimwe gukora ikinga. Urumva dushoboye kudakora imiduga myinshi tugakora amakinga menshi, byo dufasha kutanona ibidukikije. Navyo nyene biri mu bintu dufasha, tubwira ko twotegereje gukoresha ikinga. Ubishoboye akabona utanga nuko twese twara amakinga, hama
n'igihugu kikabidufashamwo tukagira imisi yo kugabanya imiduga. Mu bindi bihugu baramaze gutangura imisi bakafata nk'umunsi umwe wo mu kwezi ata muduga n'umwe uri mu barabara kugira bagabanye imyuka mibi. Abantu bagakora imyimenyerezo mu gisagara ahantu hose, abantu bakagenda n'amakinga kugira bereke bashobore kumvisha abenegihugu bose ko imyuka mibi ari ikintu kibi cane ku gihugu.